Kuri uyu wa kabiri uheze uwatorewe kuba perezida wa Amerika bwana Donald Trump ari kuri villa yiwe Mar-a-Lago muri leta ya Florida yatangaje mu kiganiro n'abamenyesha makuru ko yipfuza kugura izinga rinini cyane gusumba yandi yose mu isi, Greenland. Yamenyesheje kandi ko azokora uko ashoboye kose mbere bibaye ngombwa ashiremo ingufu z'igisirikare n'amafaranga, ariko iyi ntara yigenga y'igihugu ca Denmark ayegukane. Aha kandi mwibuke ko mu minsi iheze yari yanditse ku rubuga rwiwe Truth Social ko yipfuza kugira igihugu ca Canada, leta igira 51 ya leta zunze ubumwe za Amerika. Yandika kandi ko umugende w'inzira y'amazi uhuza inyanja ya Caraïbe n'inyanja ya Pacifique mu gihugu ca Panama muri Amerika yo hagati, uyu nawo Trump ashaka kuwifatira. Kubera iki Trump ashaka kwifatira Greenland? Kubera iki Greenland ari ingirakamaro mu buryo bw'ingamba? Ese Panama Canal yomarira iki Amerika? Ese Canada yo ayishakira iki? Ariko kuko Trump agamije iki? Menya byinshi utaruzi kuri rino zinga rya Greenland. Umenye n'ibyagucitse kuri ano majambo akomeye Trump yavuze ajugumiza isi yose. Jewe ndi Seti kuri The Megamind. Muhawe ikaze. Mu kiganiro n'abamenyesha makuru kuri villa yiwe Mar-a-Lago, Donald Trump yarongeye ashimangira icipfuzo yamanye kuva kera cyo kugira rino zinga rinini cyane Greenland, bumwe mu butaka bwa Amerika. Avuga ko ari ingirakamaro cyane ku mutekano w'igihugu ca Amerika. Uyu murongozi w'abarepublika Trump bitegekanijwe ko yimikwa mu minsi indwi gusira imbere ku itariki 20 z'uku. Yavuze ko nibyaba ngombwa kazokoresha ingufu z'igisirikare cyangwa ubushobozi bw'ubutunzi bushoboka bwose, ariko ashike ku ntego yo kwifatira kano karere kigenga k'aba Denmark. Bwana Trump yongeye avuga kandi ko igihugu ca Canada kibwirizwa kugirwa intara igira 51 ya leta zunze ubumwe za Amerika. Minisitiri wa mbere wa Canada bwana Justin Trudeau akagirwa guverineri. Avuga ko ubutunzi n'umutekano byose bya Canada bishingiye kuri Amerika, kandi ko Canada idashobora kubaho nta Amerika. Yongeye avuga kandi ko inzira y'amazi ihuza inyanja ya Caraïbe n'inyanja ya Pacifique muri Amerika Latine, Panama Canal, ngo ningira akamaro cyane mu bucuruzi bwambukanye inyanja. Iyi yose akaba ari imigambi yo kwagura ubutaka bwa Amerika yatangaje kuva hatsindiye amatora mu kwa 11 k'uyu mwaka uheze. Kubera iki none Trump ashaka Greenland? Greenland na karere gafutswe n'urubura ku bice 80%, kandi kakaba kari ku birometero 3,000 uvuye ku mugwa mukuru wa Amerika, Washington DC. Kandi si ubwa mbere leta zunze ubumwe za Amerika zigerageje kwifatira Greenland. Greenland iri hagati y'inyanja ya Arctic n'inyanja ya Atlantique yo mu buraruko. Greenland kandi niryo zinga island rinini cyane ku isi, kandi mu by'ubutaka ni igice cy'umugabane wa Amerika y'uburaruko, kandi kagira bene gihugu bagera ku 56,000 bagizwe hanini n'ubwoko bw'abasangwa butaka bita aba Inuit. Aba bagomba kumera n'abene gihugu b'abasangwa butaka b'abahindi bo muri Amerika, the American Aboriginal Indians. Naho igihugu ca Australia ari kinini kurusha Greenland, kandi nacyo kikaba gikikujwe n'amazi, gusa ntabwo bafata Australia nk'izinga, ahubwo bayifata nk'umugabane, the continent. Iri zinga ryo muri Arctic ni rimwe mu ntara zibiri zigenga z'igihugu ca Denmark. Iyindi kaba ari imigwi y'amazinga ya Faroe Islands mu nyanja ya Atlantique mu buraruko. Kubera ko Denmark uri mu muryango wo gushira hamwe no gutabarana vya gisirikare NATO, vyumvikana ko Greenland ici bumwe mu banyamuryango b'uyu muryango wasezeranye gushira hamwe vya gisirikare wa Atlantique mu buraruko, NATO. Greenland ntabwo iri mu bihugu bigize umuryango w'ubumwe bw'Uburayi, the European Union canke EU, gusa rero n'ubundi bifitanye isano nk'umwe mu bihugu byo mu mahanga n'intara 25 ivyo bita OCT by'umuryango w'Uburayi. Abene gihugu bose bagize iyi OCT n'abene gihugu b'Uburayi.
urubuga rw'amategeko y'Uburayi ruravyemeza. Vyumvikana rero ko abanya Greenland bafatwa nk'abenegihugu b'Uburayi. Ku itariki 23 z'uku kwa 11 k'uyu mwaka uheze, Trump yanditse ku rubuga rwiwe Truth Social avuga ko kwigarurira no kugenzura Greenland ngo ni ngombwa cyane. Ubwo nyine amaze kwandika uko, uwatorewe umwanya w'umushikiranganje wa mbere wa Greenland, Newt Gingrich, yahise avuga ko iri zinga ritari ku isoko. Yaranditse ati, Greenland ni iwacu, ntabwo tugurishwa kandi ntabwo tuzopfa tugurishijwe. Ntidukwiye gutakaza urugamba rwacu rurerure rwo kurondera umwidegemvyo. Ibi bimaze kuvugwa, Bwana Gingrich yahise ahura n'umwami wa Denmark, Frederik wa gatanu, muri Copenhagen, umugwa mukuru wa Denmark, kwa gatatu wakurikiye. Gusa ivyavuyemo iyi nama ntivyamenyekanye. Umushikiranganje wa mbere wa Denmark, Mette Frederiksen, yavuze ko uyu wa kabiri uheze ko Greenland ari aba Greenland. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga we, Lars Løkke Rasmussen, we yavuze ko izinga rya Greenland ridafise umugambi wo kuba leta y'ubumwe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ubuso bwa mbere Trump agaragaje icifuzo cyo kugura iryo zinga risanzwe rifise ikibanza c'ingabo za Amerika. Mu gihe c'imanda yiwe ya mbere, Trump yasabye kugura rino zinga kuri Denmark isanzwe ifitanye ubushuti bwiza na Amerika. Copenhagen iriya nkira. Abonye banse, yahise aheba urugendo yategekanya rwo kuja muri Denmark. Greenland itanga inzira ngufi kuruta izindi zose yo kuva muri Amerika ya ruguru gushika i Burayi. Ivyo bituma Amerika igira ububasha bwo gutsinda ku gisirikare cabo mu gihe c'intambara, n'uburyo bwo kugabisha hakiri kare ku bisasu rutura. Amerika yasaruye ko yipfuza kwagura kubaho kwabo ku gisirikare muri Greenland, mu gushira za radar mu mazi ahuza Greenland, Iceland n'Ubwongereza. Aya mazi kandi ni inzira y'amato y'Uburusiya n'Ubushinwa. Aya Washington ishaka kuziyakurikirana. Iri zinga kandi riratunze cyane mu mabuye y'agaciro, cyane amabuye y'agaciro adasanzwe, rare earth minerals, akoreshwa mu gukora amabateri no mu mahinguriro y'ubuhanga buhanitse. Dushingiye ku bushakashatsi bwakozwe mu 2023 na Komisiyo y'Uburayi, amabuye y'agaciro 25 mu mabuye 38 akenewe cyane adatunganijwe, critical raw materials, yatowe muri Greenland. Iri zinga rya Greenland ntabwo rikora gucukumbura peteroli na gaze, kandi ubucukumbuzi bw'amabuye y'agaciro bigwanywa cyane n'abanyagihugu b'abasangwa butaka. Ubutunzi bw'iri zinga bufatiye hanini ku burovyi. Leta Zunze Ubumwe za Amerika yashatse kugura Greenland niburiburi kabiri muri kahise, mu 1867 no mu 1946. Aha uwahoze aramutswa Amerika, Bwana Harry Truman, yasabye kurigura mu ibanga rikomeye cyane miliyoni 100 z'amadolari y'Amerika. Denmark iranka kugurisha. Vyashizwe hanze mu 1991. Mu 1867 Amerika yaguze Alaska ku Burusiya. Mu nyuma umunyamabanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Bwana William Seward, yagerageje kuganira n'Uburusiya mu kugura Greenland, gusa ntivyakunda. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zafashe Greenland mu 1941. Mu nyuma y'aho Ubudagi bw'Abanazi butereye Denmark mu ntambara ya kabiri y'isi, Amerika yahise hashira ibirindiro by'igisirikare n'iminara y'iradiyo n'itumatumanako. Ingabo za Amerika zagumye aho mu kibanza bita Pittsburgh Space Base, yahoze kandi bita Thule Air Base, mu buraruko bushira uburengero bwa Greenland gushika magingaya. Ku birometero kare miliyoni 2.17, iri zinga Greenland ryo mu nyanja ya Arctic rikubye mu gatatu leta ya Texas yo muri Amerika mu bunini. Ikarata zimwe na zimwe z'isi ntizerekana neza ubunini bwayo. Bivugwa ko ryoba ari rinini cyane gusumba uko riboneka ku makarata. Ikarata y'isi ya none ikoresha urugero rwo gupima bita Mercator projection, rwakozwe n'umuhinguzi w'amakarata w'Iburayi Bwana Gilles de Crema mu 1569.
Ivyo bishushanyo vyaranenzwe cyane kubera guhindura ingero z'ubutaka. Ku ikarata ya Mercator, Greenland yerekanwa nk'iyingana n'umugabane wa Afurika. Yamara mu vy'ukuri za Greenland 14 zose zokwira muri Afurika. Kuri uyu wa kabiri nyene uheze, umuhungu wa Trump, Donald Trump Jr., yahonyoye ku butaka bwa Greenland. Leta ya Greenland yamenyesheje ko Trump Jr. yasuye rino zinga nk'umuntu ku giti ciwe, kandi ko abaserukira Greenland bataza guhura nawe. Naho bimeze uku, Trump mukuru yari yanditse ku wa mbere wabanje ku rubuga rwiwe Truth Social, yari yaranditse ati: ndiko numva ko abantu bo muri Greenland bashigikiye imvugo yo kugira Amerika igihangange kandi Make America Great Again movement. Iyi ni imvugo Trump yamanye kuva kera. Yarongeye yandika ati: umuhungu wanje Don Jr. n'abaserukizi batandukanye bazotemberera Greenland, basure uturere twiza n'ibibanza vyinshi by'agaciro. Greenland ni ahantu heza cyane, kandi abantu bazovyungukiramo cyane igihe yoba igice cy'igihugu cacu ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yarahejeje ati: tuzoyikingira, tuyirinde ububisha bwose buvuye mu isi yo hanze. Ibi byose byashavuje abategetsi b'u Burayi. Umukuru w'igihugu c'Ubudagi, Bwana Olaf Scholz, yiyamirije kino ciyumviro ca Trump kuyu wa gatatu heze. Yaranditse ku rubuga X ati: imipaka ntishobora kwimurwa ku ngufu. Iryo hame rikora ku gihugu cose, haba mu buseruko, haba mu burengero. Bwana Scholz yarongeye ati: mu biganiro n'abafatanyabikorwa bacu bo mu Burayi, hariho ukudatekana no kutumvikana ku bijanye n'amajambo aherutse kuvugwa avuye muri Amerika. Biragaragara, gusa tubwirizwa guhagarara hamwe. Umushikiranganje w'ububanyi n'amahanga w'Ubufaransa, Bwana Jean-Noël Barrot, yavuze kuri radio y'igihugu kuyu wa gatatu nyene uheze, agira ati: ntabwo ari vyo kwibaza ko Uburayi bworeka ibihugu ivyo ari byo byose gutera ubusugire bw'imipaka y'ibindi bihugu. Ariko koko uyu gashaka buhake Trump azoshobora kwagura Amerika ayongereka ibindi bihugu? Ese Canada yo itegekanye iki? Ariko koko hagiye gukurikira iki? Bandanye ukurikire The Megaman mu gihe dukurikiranira hafu no mugabo agiye kujugumiza isi yose. Kanda aho hasi handitse subscribe kugira tugume tugendana. Jewe ndi Seti kuri The Megaman, naho utaha. Ciao.